Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni Fidel Niyongaba baramutsa bahikaze mu makuru y'aka kanya. Abanyagihugu baba mu misozi miremire ya Minembwe mu ntara ya Kivu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bariko baratera kamo leta kayisaba guhagurukira ikibazo c'umutekano muke giterwa n'ingwano imaze imyaka 2 hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisha. Ico twasaba nuko twaranabisabye kenshi nuko yakwikubita gashi ikikosora koko ikaba leta y'abaturage, ikaba leta iharanira inyungu z'abaturage, ikarenganura abaturage bo muri kano karere, ikabona ko nabara abaturage bayo. Twifuza yuko Kongo yadukorera nuko icambere yaduheza amahoro tukabaho neza, population ikabaho neza. Barashaka yuko ituzanira nyine abasirikare kaducunga. Abo ni bamwe mu banyagihugu baba mu Minembwe. Mu Burundi kuva ejo ku munsi wa 4 gushika ku munsi wa 6 bariko habera igitega ku mugwa mukuru wa politiki ikorane cy'imisi 3 gitegura ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi izogena umunyamahanga mukuru mushasha wawo. Afrika y'Epfo iri mu cunamo inyuma y'urupfu rutangaje rwa Jackson Tembu yari umushikiranganje muri leta n'umujenama wa president, akaba yarazwi cyane mu rugamba igihugu gihanganyemwo na COVID-19. Amwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Afrika y'Epfo iri mu cunamo inyuma y'urupfu rutangaje rwa Jackson Tembu yari umushikiranganje muri leta n'umujenama wa president, akaba yarazwi cyane mu rugamba igihugu gihanganyemwo na COVID-19. Eugenie Mukankusi adufitiye ibindi. Perezida Cyril Ramaphosa kuwa 4 yatanze ubutumwa bw'ifatanya mu kababaro n'abanyafrika y'Epfo, avuga ko atunguwe kandi ababajwe n'urupfu rwa Mutembo wari ufite imyaka 62. Ni uwa mbere uzize COVID-19 mu baminisitiri 6 b'Afrika y'Epfo barwaye iyo ndwara. Mutembo mu cyumweru gishize nibwo yatangaje ko yasanganywe virusi ya corona ubwo yari yagiye kwisuzumisha ububabare bwo mu nda. Urupfu rwe ruje mu gihe Afrika y'Epfo ihanganye n'inkubiri ya kabiri ya COVID-19, virusi y'ubwoko bushya bikekwa ko yabikwirakwira ku buryo bworoshye kurusha iya mbere. Kugeza ubu Afrika y'Epfo yemejwemo abantu banduye barenga 1,300,000 kandi hapfuye 39,501 nk'uko imibare y'ikigo cya kaminuza John Hopkins gikurikirana ibya virusi ya corona ibigaragaza. Urakoze Eugenie. Syria ivuga ko abantu 4 bahitanywe n'igitero ca mbere ca Israel kuva Biden atanguye kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika. Eugenie Mukankusi arabandanya inkuru. Abashinzwe kurinda ikirere cya Syria basubije nk'uko babyise ubushotoranyi bwa Israel mu karere uyu munsi kwa 5. Igitero cyaguyemo abantu 4 bo mu muryango umwe nk'uko itangazamakuru rya leta ya Syria ryabivuze. Israel yagabye ibitero bibarirwa mu magana muri Syria muri iyi myaka ishize ku bakekwaho kuba abasirikare ba Iran boherejwe cyangwa intwaro zashyikirijwe abarwanyi b'umutwe wa Hezbollah b'abanyalibani bashyigikiwe na Iran. Amakuru aturuka mu karere avuga ko ibitero nk'ibyo byiyongereye mu byumweru bya nyuma Donald Trump ari hafi kuva ku buyobozi bwa Amerika. Ibyo bitero bishya biramutse byemejwe byaba bibaye ibya mbere kuva Biden agiye ku buyobozi kuri wa 3. Israel yishimiye inkunga ya Trump, itegereje kureba niba ubuyobozi bushya buzongera gusuzuma ingamba za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Israel yanze kugira ikivuga ku byatangajwe na Syria ko abashinzwe kurinda ikirere bayo bahanganye na misile z'umwanzi bakazihanura hafi ya zose. Igisirikare cyabwiye itangazamakuru rya Syria ko hari hafi mu masaa 10 za mu gitondo ubwo umwanzi Israel yagabye ibitero by'indege hakoreshejwe za misile zaturukaga mu cyerekezo cy'umujyi wa Tripoli muri Libani zerekeza hari ubuyobozi bw'umujyi wa Hama. Nta bisobanuro cyakora batanze ku bijyanye n'abari bibasiwe. Tugushimire Eugenie. Umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Charles Michel yavuganye ku telefone na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aho yamusabye kurekura umunyapolitiki atavuganwe na leta Alexei Navalny. Yasabye kandi ko haba itoza ku isumu Navalny yahawe mu kwezi k'umunani ku mwaka urangiye w'2020. Navalny yatawe mu mvuto mu Burusiya ku munsi w'Imana inyuma ko atahutse muri ico gihugu avuye mu Budagi aho yari yagiye kuvurirwa. Bwari ubwa mbere agaruka mu gihugu ciwe kuva ahawe isumu. Umuyobozi w'akanama gakuru k'umuryango w'ubumwe bwa Buraya Charles Michel avuga ko yabwiye Perezida Putin ko uwo muryango wiyamiriza ifungwa rya Navalny ukaba usaba ko ari kugwa bidatevye.
asaba kandi abategetsi b'Uburusiya gukoresha itohoza ribereye mu muco kwigeragezwa ryo kugandagura uwo munyapolitiki atavuga rumwe na leta. Navalny avuga ko Perezida Putin ari nyuma y'abagerageje kumugandagura, yamara abategetsi b'Uburusiya baravyiyamiriza bavuga ko atavyemezo babonye vy'uko yahawe isumu. Vyitezwe ko abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'umuryango w'umwe bwa Buraya bihweza ibindi bihano ku bantu boba baragize uruhara mwigeragezwa ryo kugandagura Navalny ku munsi wa mbere i Brussels ku mugwa mukuru w'Ububirigi. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino kw'isi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet naco ni www.radio-yacu.voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Kuva ejo kuwa kane gushika ku munsi wa gatandatu hariko habera Igitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi igikorane c'imisi itatu gitegura ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi rizogena umunyamabanga mukuru mushasha wawo. Azobaje gusubirira President Evariste Ndayishimiye yabangikanya ayo mabanga nayo kurongora igihugu kugeza ubu. Eroje buri kaneza ari Nairobi muri Kenya adufite ibindi kuri inkuru. Ahantu ku kibuga c'indege ca Gitega ku mugwa mukuru wa politike aho umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi watanguje amasengesho yo gushima Imana kuva kuri uyu wa kane. Amasengesho azomara imisi 3. Uyu n'umugenzo w'umugambwe ufise kuvuroye ku butegetsi witegurira ibikorwa bikomeye. Aya masengesho aganisha ku itorwa ry'umunyamabanga mukuru mushasha wawo ritekanijwe kuwa Mungu w'indwi nyene. Uwazosimbura Evariste Ndayishimiye kugeza ubu yaramutwaye amabanga hamwe nayo kurongora igihugu. Ibihushanye no ku ngoma yo yasubiriye Pierre Nkurunziza kuva Ndayishimiye ari mu mabanga amasengesho ya leta ayo umuryango wiwe nayo mugambwe yamatangurirwa muri paruwasi za Katolika ayugururiwe muri Christian Roi Gitega. Musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Gitega mu ishengero rya Katolika Simon Ntamwana niwe yasomye misa akaba yashimiye Imana yarinze Burundi umwaka ushize wose. Yagiriye kamagariye abategetsi cyane ukorera abarundi bose batavanguye. Kubwiwe si ngombwa ko abantu bagira ivyumviro bisusa kugira ngo babane neza. Musenyeri mukuru Simon muri umugambwe utwara igihugu no munsi mukaba kandi mwemera Kristo ndabahanuye nini mwigane Kristo mugize Burundi amaba bunyoshe kuko mubukunze kandi kubera ico mukabwigura Imana yaradutegetse gukora n'ugukoreranira tutibagiye mbere gukorera hamwe kugira ngo dutezanye imbere twese. Ugusonera no kwitwararika umuntu niyo nzira umutware n'umurongozi bakwiye kwama bacamwo. Nturinde ko dusangira n'ivyiyumviro si ngombwa, ivyo bizoza hanyuma. Nabonye ko undaba ryiza, ivyo bizoza biriruka ninagushima umutima uzoba wanyeretse, uzoba wanyakiranye. Umutima nawe amenyesha ko ushoboza abantu guharira n'ababikiye ababo no mu gihe batabasavye imbabazi. Asaba indongozi kubiba inkurikizi yuko kugirira neza mugenzanje niteba kwibonekeza ndamusonera, ndamwereka agaciro kiwe, ndamwubaha nawe ahari aca yiyumva, aca ashaka ko dufatanya urugendo. Tubwirizwa rero kwama turi abatabazi ba bose, ntihagire umuntu n'umwe yumva ko asigaye inyuma canke ko aterewe iruhande. Ico cubahiro n'urwo rukundo bibwirizwa gushikira n'urya nita umwansi wanje, urya nyene yampakije, urya nyene yanyiciye, urya nyene yanyiciye, maze ngasa n'uwumukura ku mutwe amakara yaka ariko aramuturira. Inyigisho ya Kristo niyo dusaba kurekuriranira ikibi twagiriwe, naho mbere nyene kukitugirira atubarerekana ko yacigayeko kandi atakigisubira. Perezida Evariste Ndayishimiye ku muhinga amahagaze aho yasubiriye yahimbarije hagati y'abanywanyi ba CNDD-FDD bwa nyuma kuwa 29 ukwezi kwa gatanu 2020 yashimye kubona amatora yamushikanye ku ntebe iri hejuru y'izindi zose mu gihugu atakurikiwe n'imvururu nk'uko vyari bimenyerewe mu Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye Imana ntiyaduhaye umukuru w'igihugu gusa, yaratwuhiririye iduha n'ibindi byinshi. Yaraduhaye umwana ikiduha naho tumurerera hari amahoro. Erega nta usomera induru ivuga. Kare twahora tuva mu matora ukabona abanyamigambwe basubiranyemwo, ukabona mbere niho abantu batanguye kwicana. None twebwe twahereje amatora hacaba ituze, vyerekana yuko Imana twarayisenzira
iratwumvira iraduha indongozi z'ukuri yongera ikiduha n'amahoro kugira ngo izo ndongozi zironke aho zisukurira abenegihugu hari amahoro. muri ano masengesho kiretse abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD n'indongozi zawo ku rwego rw'igihugu n'intara yanitabwe kandi n'indongozi z'amadini n'amashengero hamwe n'amashirahamwe yigenga acuditse n'ubutegetsi n'akaryo kandi ho guterereza amafaranga n'ayandi maturo afasha mu kubaka igorofa ririko ryubakwa Igitega CNDD-FDD witiriye igicaniro c'Imana. Uwo mugambwe ukaba ugomba kuko urunganwe rw'abakunzi bawo ruzokurikirana ruzokwama ruja kubahimbariza rwibuka ku bwabo aho umukama yabakuye. Eroje uri kaneza ijuru rya Amerika. Urakoze Eloge. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNDH watangaje ko utewe impungenge no kugene agateka k'abana kamaze imisi gahungabanywa bikomeye. Ni mu gihe amashirahamwe yigenga avuga ko abana barenga 100 bahohotewe mu kiringo c'umwaka umwe, bamwe muri bo bahasize ubuzima abandi baraborezwa igufa. Umugwi w'igihugu CNDH wemeje ko watanguye amatohoza yimbitse muri ico gisata. Ibindi kuri inkuru murabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru. Kubw'umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme mu gifaransa, ihohoterwa ry'abana mu Burundi ryarenze ihaniro. Ni ryambere uwo mugwi uhaguruka ukavuga ko ihohoterwa ry'abana ryabaye ndanse. Mu kiganiro wahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Bujumbura, uwo mugwi watangaje ko abana barenga 50 bakubaguwe, abandi bagahohoterwa ubuzima canke bakicwa mu kiringo c'amezi 6 aheze. Uwo mugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu wavuze ko nka bose bari munsi y'imyaka 13 ko abenshi bishwe mu buryo budasiguritse, abandi bakanyuruzwa n'abarezi mu ngo. Utanga akarorero ku mwana wo ku musozi Munagana muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi yivye ivyo kurya mu nkono y'umubanye ku ndwiheze, umuvyeyi wiwe mu kumuhana akamuturira ukuboko kw'iburyo. Mu kwezi kwa11 umwaka uheze naho umwana w'imyaka 5 yarakubiswe harasenzikarizwa ubuzima na mukase ahitwa ku Interekwa quartier Gihosha mu gisagara ca Bujumbura. Mu matohoza y'uwo mugwi kandi mu kwezi k'umunani grenade yaratewe muri quartier ya Gahahe kwibarabara 11 muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura yica abana 3 hamwe n'ibindi. Uwo mugwi uvuga ko ukiriko uratohoza ko uwo mugwi CNIDH uvuga ko iryo hohoterwa rikabije. Consolata Habimana ni cegera c'urongo y'uwo mugwi. Nta muvyeyi, umurezi canke umwigisha arekuriwe guturubika canke guha abana ibihano bisinzikaza ubuzima bwabo, kubaheba canke kutabitaho bikwiye. Umugwi w'igihugu CNDH usavye abanyagihugu bose muri rusangi, abavyeyi, abarezi, abarongozi b'amashuri n'abandi bose bajejwe gukurikirana abana ko bomenya ko guhohotera agateka k'abana ari icaha gihanitse. Umugwi w'igihugu wigenga CNDH urasavye abategetsi bo mu butungane no mu gipolisi bajejwe kubahiriza agateka k'abana kwitunganya kugira bafate ingingo zose zikenewe kugira ayo mategeko akurikizwe kandi yubahirizwe. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze urunani FENADEB rw'amashirahamwe yigenga aharanira agateka k'abana mu Burundi rwabwiye ijwi rya Amerika ko agateka k'abana barenga 50 kari kamaze guhohoterwa. Kuri abo hiyongera ko abarenga 200 batwawe gukora ibikorwa biruhisha cane cane muri Tanzania bakuwe mu ntara zo ku rubibe n'igihugu c'u Burundi ku mwaka uheze. Isidore Nteturuye umuhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu muri FENADEB yabwiye ijwi rya Amerika ari Bujumbura kugwa rufatwa nk'urudandazwa rw'abana. Nk'ikomine yarengeje urugero mu minsi iheze mu ntara ya Rutana, ikomine Ikampinga Kayove, abana bashika 163 bose ahanini ari abahungu bakekwa ko baba bagiye guca ingero mu gihugu ca Tanzania. Mu ntara ya Cibitoki nk'akarorero abana barenga 3270, mu ntara ya Cankuzo hari abana baba 1900 nabo nyene baheze ishure. Turavye aho baherereye tukaraba ibigirirwa muri izo ntara nayo makomine, tukaraheza tukiyumvira yuko abo bana bashobora kuba bahebeshejwe amashure n'abo bantu babahenda ngo bazobaronderera akazi, ugasanga bajanye n'abo bantu babagurisha bakababwira ko bazoronka amafaranga menshi. Abo bantu rero b'ibipfamutima bagurisha bene wabo mu bihugu bibanyi
bariho mu Burundi. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu nawe wavuze ko uri kurakenguza neza mu gihugu cose ingene ico gisata cifashe. Umugwi w'igihugu wigenga CNDH waratanguye kugira amatohoza yo kumenya ibituma nyakuri ihohoterwa ry'agateka k'abana mu ntumbero yo gushikiriza raporo leta no guhimiriza abene gihugu kubahiriza no gukingira agateka k'abana. Mu kurangiza, abantu bose bifuza gushikiriza inkuru zijanye n'ihohoterwa ry'agateka k'abana ko bokwitura ibiro by'umugwi w'igihugu wigenga CNDH biri Igitega, Makamba, Ngozi no ngaha nyene ku cicaro ca CNDH canke bahamagare ku nimero 22 27 71 21. Amashamba yigenga asaba uwo mugwi ko wobwira inama leta ingene abafatiwe muri bene ivyo vyaha bahanwa bimwe vy'akarorero kugira ngo bituzwe burundu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubw'ijwi ry'Amerika. Tugushimire Pierre Claver. Bamwe mu banyagihugu baba mu misozi miremire ya Minembwe iri muri territoire ya Fizi, intara ya Kivu yo mu manuko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, bamaze imyaka irenga 2 mu ntambara y'imigwi yitwaje ibigwanisho, basaba leta ya Kongo kububahiriza umutekano muri uyu mwaka wa 2021 kugira abahunze izo ntambara basubire aho bari basanzwe baba. Mumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo yaganiye na bamwe mu banyagihugu bo mu Minembwe. Twabonye intambara nyinshi nkuko abantu benshi babashe kubibona tubivuga, kandi twakoze ibishoboka byose tubigeza ku nzego zose z'igihugu cyacu zagombaga kubimenya. Twagize n'amahirwe, reka mbyite gutyo, yo gusurwa n'inzego z'umutekano zishoboka zose muri iki gihugu, zageze hano kandi tuzibwira amakuru nazo zirayibonera. Ariko rero ntabwo twishimiye imikorere y'izo nzego zose za leta kubijanye no kutugarurira umutekano mu karere. Twebwe kugeza ubu nk'abaturage ntabwo tubona ko leta yananiwe, tubona ko nta bushake, kuko umwanzi uhungabanya kano karere arazwi, aragaragara, kandi nta mbaraga afite imbere ya leta. Ariko rero kuba n'uyu munsi batarabasha gukoresha ubasha bafite n'ubushobozi bafite kugira ngo barangize ikibazo cya hano, ni kibazo n'ihurizo tutabasha kumenyera neza igisubizo. Icyo twasaba nuko twaranabisabye kenshi nuko yakwikubita gashi ikikosora, koko ikaba leta y'abaturage, ikaba leta iharanira inyungu z'abaturage, ikarenganura abaturage bo muri kano karere, ikabona ko n'abari abaturage bayo kimana uburenganzira bw'abaturage ba hano dukeneye ko bwubahirizwa. Abaturage ba hano nk'ubu ngubu murabizi ko tumaze igihe bose abaturage basigaye muri kano karere mu bwoko bw'abanyamurenge benshi bahungiye hano Minembwe niho babarizwa. Andi moko nayo bamwe bararengutse hano Rurenge, abandi baja mu butundi duce, ariko siko bose bishimiye kuguma iyo ngiyo, kuko bamwe bari batuye hano. Kuri aba basigaye hano rero bakeneye gusubira iwabo. Abanyamibunda bakeneye kuja mu Mibunda, abanyaminembwe ubwabo ntibabasha kugera mu mihana yabo ngo bayisubiremo bayikoreremo imirimo yabo. Ubwo burenganzira nibwo tukeneye, abantu basubira iwabo, kuko iwabo nta duyi hari, ikibazo ni leta itabikora neza, ariko nta mwanzi uri mu mihana yacu twavuyemo, ahubwo leta niyo itadusubizayo kubera ikihishe mu mutima wayo tutazi. Ariko dukeneye gusubira iwacu, tuje guhinga, tuje worora atangire yorore, dusubire twubake, tureke kwicirwa n'inzara hano muri kano kadego twaje guhurira. Icyo twifuza yuko Kongo yadukorera nuko icambere yaduheza amahoro, tukabaho neza, population ikabaho neza. Barashaka yuko ituzanira nyine abasirikare kaducunga, bagaducunga umutekano n'ibintu byacu. Ico nico dushaka, kandi bakatwegera, bakegera abaturage, bakavugana n'abaturage, bakadukorera ibintu byose byiza. Dushaka abasirikare rero bafite ibitekerezo byiza, bakunze abaturage n'ibintu byabo. Guhera mu mwaka wa 2019 mu mwaka wa 2020 twagize ibibazo bidasanzwe, abantu bahuye n'intambara zabakuyeho ibintu byabo byose by'ubushobozi bahisha kubaho. Amatungo y'abari afite yose yaragiye, amazu yose yarasenyutse. Ubu dufite ingaruka zabyo dutangiye kubibona, abana ko bararwara bwaki, abasaza n'abakecuru ko barapfa kubera nyine kubura amata bari bamenyere kunywa amata. Tukifuza kuko muri mwaka wa 2021 mu by'ukuri leta yohaguruka
ariko cyane cyane nkivuze leta, kuko leta ya Kongo twayibwiye kenshi kabisa tuyereka ibibazo n'ukuntu ingorane dufite, bagasa n'abantu batabyitayeho batabifite mu bushake. Tugasaba ko leta ya Kongo ihaguruka igakoresha imbaraga zose kugira ngo abaturage bagire umutekano, mu by'ukuri bitanashobose bakiyambaza n'amahanga kugira ngo barebe noneho kuko abaturage bogerageza kugira umutekano, kuko abaturage turarengana, ntacaha twakoze, titwandikiwe gupfa no kunyagwa ibyacu no kurengana. Ico umuturage aba akeneye kuri leta nuko leta yotuza umuturage ikamuheza uburenganzira bwiwe, ibintu bye bikaba bifite umutekano, ariko twebwe twarenganye leta yayireba. Urakoze Vedaste. Leta zunze ubumwe za Amerika irisi mu president mushasha Joe Biden yarahicese mu mabanga yo kuyobora igihugu ku munsi wa gatatu itariki 20 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2021. Abaye president mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike hagati mu gihugu, haba ikiza ca COVID-19 n'ingaruka zaco ku butunzi, n'ikibazo gitera gikomera c'intagondwa zishira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu. Hanze y'igihugu azobahanganye n'ibibazo bitari bike birimwo ihindagurikira ry'ibihe, umugambi werekeye ibigwanisho ruhonyanganda w'igihugu ca Iran, gusubira mu muryango w'amakungu hamwe no gusubira kuyobora. Haba abanyamerika canke amakungu biteze byinshi kuri leta yiwe. Twavuganye na Professor Lionel Mesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu kuri Kaminuza International Alliance University mu gisagara ca San Diego muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Frederic Bamvuga inyumvira umuhinga mu vya politike yanonosoye imigenderanire y'ibihugu ari Bruxelles mu Bubirigi, hamwe na Gamaliel Ndaruzaniye yahoze aserukira Burundi mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ari New York. Baravuga ko kugene Joe Biden azohangana n'ibibazo bitari bike ahasanze haba mu gihugu canke mu makungu. Ibibazo bihari ni ibibazo bigoye cyane, aje gutwara hari ingorane zikomeye cyane zitewe n'iyi ndwara ya COVID-19. Ejo igihe yarahira hari haheze umwaka hageze umuntu wa mbere isi yatore Washington batoye umuntu wa mbere afite COVID-19, niho bamutoye itariki 20 mu 2020. Ejo rero barazwi igitigiri vyaho COVID-19 yari igeze, namye ndaba abantu bamaze gupimwa bakabona ko bafise iyo ngwara ya COVID-19 ngaha muri Amerika n'abantu miliyoni 24, nk'igitigiri c'abarundi n'abanyarwanda bose bashize hamwe, abanyagihugu bose. Numva abantu ni benshi, kandi ico kiza kikaba kimaze guhitana abantu barenga ibihumbi amajana ane, ku buryo ubu aho ikiza kigeze aho gihitana abantu ibihumbi ku munsi. Urumva rero yashikiriye ubutegetsi mu bihe bigoye. Mu byo yashikirije ejo nyene yashitse yandikira ikete World Health Organization abamenyesha yuko bagiye gusubira kubafasha cyane. Ikindi naco hariho umugambi afise wa COVID-19 relief, ararindiriye yuko azoca awushikiriza Kongre kugira bongereze gufasha mu vya COVID-19. Ikiza nuko amavaccin aramaze kuboneka, inshanjo ziramaze kuboneka, ariko igikenewe ubu harakenewe ayandi ubundi buryo bwinshi, amahera menshi ashobora gufasha kugira izo nshanjo zimaze kuboneka bashobore kuzishikiriza abanyagihugu bose ngaha muri Amerika, hamwe bafashe no ku isi. Urumva rero ikindi naco kizofasha nuko iki kiza rero caranasinzikaje cyane ubutunzi, abantu badandaza carasinzikarije cyane ibyo badandaza. Muri ayo mategeko ariko arasaba ya COVID-19 relief harimo n'ukungene bashobora kuzofasha abo abadandajwe kugira bashobore kubafata mu mugongo, babandanye ibikorwa byabo, hanyuma babandanye bahakaza abantu. Yego. Ambassadeur Gamaliel, kuri ico kibazo gikomeye kindi ni ibibazo bibiri, ikibazo gisanzwe
cikumira rifatiye kwibara ry'urukoba gifatanije n'iki kibazo kiriko gikomera c'intagondwa zishira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu ni kibazo abitegereza ibintu babona ko ikibazo gikomeye cyane naho leta ijana inshasha kubitorera inyishu izo tegerezwa kuvyicarira ikarondera uburyo bwose bushobora guhwamika abo bantu bafite iryo shavu babona ko inyungu zabo ziriko ziragenda mubona ari kihe leta yiwe ishobora gukora ku bwanyu ivyo bibazo vyerekeye ubumwe bw'igihugu si bishasha kuva kera kuri esclavage gushika ubu hamwe ibibazo vyinshi nico gituma n'uwo bavuga ati ubu abanyamerika tugiye hamwe ikibazo cerekeye urukoba ikibazo cerekeye abantu bavuye ahandi imigra ikibazo cerekeye abirabure murantunga izo z'urukoba ikibazo cerekeye la justice pour tous mu gihugu ibibazo vyamyeho ariko avuga yuko ikigoye n'ingene babitorera inyishu nico gituma asaba ubumwe n'ukorera hamwe nico gituma agize leta amubonye leta yakoze ngira ngo nta murwi n'umwe wo mu gihugu kumbure udaserukiye mu bantu muri leta nshaka yakoze ivyo rero ngira nivyo vyerekana ko agomba ko ibibazo vyose imigwi yose igira kandi bizokwamaho vyotorerwa inyishu hamwe bashize hamwe vyotorerwa inyishu ata musunikano ica kabiri ikibazo cabashikiye ku itariki ya 6 ukwezi kwa mbere umurwi niko w'abantu bita abuko barwera bagwanira